Turasubiye kubaha ikaze mu biganiro byacu ni Nezereza Plus, ikiganiro ni Sport Plus nkuko mubimenyereye. Tuba turi kumwe namwe kugira ngo tubaganirire tubayagire iby'inkino ibivugwa hirya no hino, cyane cyane mu mupira w'amaguru, ariko kandi no mu banonotsi turajayo inkino zose zishoboka. Iyo dufite amakuru ajanye nazo tuba turiyo. Murabimenyereye ko muba muri kumwe na Wilson Kwizera, ariko kandi simba ndije nyene, mba ndi kumwe na mugenzanje Wilson na Job. Turi kumwe namwe kugira ngo tubayagire na cyane cyane ku mupira w'amaguru. Ni Nkurunziza Cup bamaze gushika muri kimwe ca nyuma gishiri ca nyuma, ni final kimwe ca kabiri gishiri ca nyuma. Turababwira ingene vyari ko biragenda, ingene imigwi yakoranye ko, aho Aigle Noir yahavuye isezererwa na Vital'o, nayo mugwi Rukinzo ugasezererwa na Flambeau'Centre. Final yitezwe gute? Mugwane natwe tubiyage muri kino kiganiro, ariko kandi turaganira ku banonotsi n'umunonotsi Thierry NDIKUMWENAYO. Birumvikana yuko ari umurundi wamamuka, ariko muri kino gihe akaba asigaye yitwa mu Espagnol, mbere akaba yatanguye kuronka imidari nk'umunya Espagne. Uyu turamuganira ko turabe mbega ko baragahomba kahe ku Burundi, mbega ko bari nakunguko akahe umurundi ariko arakina nk'umunya Espagne. Sivyo gusa, turagaruka mu mupira w'amaguru. Murabizi ko hari imigwi iri kwiritegurira kuzoserukira Burundi mu mahiganwa mpuzamakungu. Uno munsi ntituganira kuri Buja Queens y'abakobwa, turaganira kuri Bumamuru, nawo umugwi wabaye champion mu gihugu cy'u Burundi muri Primus League, iganwa rikuru ry'umupira w'amaguru. Nabo nyene biboneka yuko naho bataronsi bakwe ryo gukina Nkurunziza Cup, bariko baritegura, bariko bariyegeranya kugira ngo barabe yuko boserukira Burundi neza gusumba ivyo bamaze igihe bakora mu myaka ibiri iheze muri Coupe de la Confédération. Muri kino gihe bazaba bari muri Ligue des Champions. Ariko kandi turaganira kubijanye no kugura no kugurisha abakinyi. Murabizi ko ari byo byeze, turi muri Mercato ico bita Mercato estival. Muri kino gihe turaganira ku mugwi Arsenal, naho nyene ngo ikuragerageza kwiyubaka ku muri gikombe babuze uyu mwaka, barabiko botarataza mu mwaka uza bakakironka. Ariko kandi ntitwova kuri Arsenal tutaganiriye ku wabaye kizigenza uwo mugwi imyaka itari mike, witwa Francesco Fabregas cyangwa Cesc Fabregas, umukinyi w'amamuko ya FC Barcelona, ariko muri kino gihe akaba yahisemwe kuja muza bukuru. Nivyo tuganira ko, mbere tudatevye dusubire kwa Job, duhera muhira. Nkurunziza Cup, Nkurunziza Cup duhere kuri urukino rwaheze kare, ni Rukinzo yatsinzwe na Flambeau'Centre 3-1. bakinira hari Ngozi kuri stade Rukundo. Flambeau'Centre by'ukuri yaje kwerekana yuko iri hejuru ya Rukinzo. Birabone byarabonetse guhera mu mwaka tuva ko mwaka weze baserukiyesha muri Champions League, kuno bitwaye, kuno berekanye performance canke energy bafise n'umukoca wabo Monchiro. Byari bibona comeback bagarutse muri championnat muri Primus League, baritwaye neza. Uravye n'inkino bari bafise zari zibirarane, zari bari bafise, baraje bimwe barazitsinda, izindi zirabanana. Mugabo guheza muri championnat aba kabiri harerekanye ko bakomeye, ariko afise naho bakinyi bari ku rwego rwiza, berekana ko n'umumenyereza asigara ku rwego rwiza, aziranye n'abakinyi kuva muri Message Ngozi aja muri Flambeau'Centre, yabaye umumenyereza mwiza, naho bakinyi biwe yabantranye neza. Kuba batitwaye neza muri kombe c'umukuru w'igihugu neza, bakavamwo Abuja City, ivyerekana ariko kandi kajyo bari baronse ko kudasamara, ko babuze igikombe umwaka weze bari bagitwaye mugu barakibura. Rero byategeza kwerekana ko umwaka utohera atakintu bagezeko, nivyo baje kwerekana mu gutsinda Rukinzo. Nayo twarabonye ko baguze bakinyi benshi, bari nka precision, no ko barerekana akira bakinyi babo barako ari bamwe bashoboye n'abadashoboye. Makura Flambeau tuyizi yerekanye ubwo gwiza kuva mu myaka ibiri tubonye. Nibaze ko kari kajyo ko gusuzuma no kwerekana ko ari abakinyi ari mu gukomeye gusumba Rukinzo. Kwatsinda ibitsindo 3-1 nivyerekana ko Flambeau'Centre hejuru gusumba Rukinzo. Mwaka weze babaye aba champion, batwara Primus League, kambere no mu gikombe cyitiriwe umukuru w'igihugu baviramwo kuri final. Mu mwaka weze kandi babyifashe neza muri Ligue des Champions. Kimwe mu vyerekana yuko bakomeye, aho bari kumwe no mumenyereza w'umuzungu umunya Serbia Momchiro Medic.
moma nkuko benshi bamwita, ariko kandi yariko arafashwa na Dodi muri kino gihe bariko babikora neza, baraye badominye canke basumbije Rukinzo bari kumwe n'umumenyereza yahora yicaba nkuko bivuze, yamenyekaniye Ngozi za Ngozi City Message Ngozi imbere yuko aca muri Musongati hanyuma akaja muri Flambeau'Centre ni Dodi canke Rukundo Jean Dodier. Nibyo niwe afise ibintu mu minwe, yahora ari wa kabiri ubu n'uwa mbere, ariko kandi batakaje n'abakinyi batari bake, twibukanye bitwa ba Gakwaya, bitwa ba Nyandwi Gakiza Aime, n'abandi batari bake bitwa ba Gilbert Bibe tuyihimbaze, bagiye barava muri uwo mugwi, bikumvikana ko ubu babarizwa mu gihugu cy'u Rwanda. Ivyo bihengeri twibaze ko byasubiriwe neza guhera ku mumenyereza wa kabiri asigara wa mbere n'abakinyi bashasha, kubona badominye Rukinzo bice byemeza yuko bashobora kuza ari babandi no muri saison. Flambeau'Centre n'umugwi witunganije, uravye abakinyi bari bafise, squad bari bafise abakinyi bari ku rwego rwiza, yaba bench yabo ko namba ari imwe mu migwi mu Burundi yari ifise bench nziza za Bumamuru canke yindi migwi, ni numugwi wa Flambeau'Centre. Ushobora gusanga abo batitirere bari bakomeye baravuyemo bakagenda, mugasanga ya bench yabo bari bafise yari squad nziza ishobora gusubira na babandi bakomakomeye bakaza kabikora neza. Dodi babanye imisi myinshi na Monchiro, arahuza umugwi, araza abashoboye mu mugwi, araza ati ntanguje uyu arashobora kubikora, ati naba baje narabonye mu migwi yabo kuntu bameze, iyo mfashe nkashiramwe uyu nkakuramwe ujya ni umushasha nkabashiramwe bose bashobora kuntereza ikintu ciza. Kuri ubwo rero umugwi rero utunganya n'umumenyereza n'ukuntu abasanzwe awuzi, kuri Dodi arawuzi, kubona yaraje aritwara neza mu gihe Monchiro adahari, ivyerekana ko squad amaze kuyimenyera kandi ayizi no kuyitunganya no kuyishira mu kuvuga ati umukinya arashoboye mu kibuga cyangwa uyu nashoboye, abandi bashize hamwe arashobora kumereza insinzi. Ibi nibaze ko arivyo byatumye aronka insinzi imbere ya Rukinzo. Imumenyereza nabonye nayimenyereye cyane. Tugaruke ku mumenyereza uvuze Dodi canke Jean Dodier Rukundo, yaramumize mu Monchiro Medic, barabanye kuva muri Message Ngozi imbere yuko amusigira umugwi bari kumwe, ariko kandi noneho basubiye kubana imyaka tuvuga ibiri muri Flambeau'Centre. Muri kino gihe biravugwa yuko mu Monchiro Medic yoba ari utazogaruka mu gihugu cy'u Burundi canke ari utazosubira muri Flambeau'Centre. Dufate yuko aho Dodi ageze n'imyaka babanye, nimba atashoboye kumumira mu gihe byo munanira ntaca zo kwitwaza, ntaca zo kwagiriza umuzungu, ntaca atamusigiye. Kene kuronka experience ku muntu ababimenyereye nyine ababizi. Dufate ubaye nk'umukinyi wa umumenyereza wa kabiri wa Guardiola, turabibona kuri Arteta abe hasigaye ameze, cyangwa ba Erik ten Hag iraciye ku umumenyereza wa Guardiola, ba Xavi, none oca kumenyereza mwiza afise amaze kukwerekana n'izo experiences zikomakomeye, akakwigisha ukuntu kwigenza umumenyereza wa kabiri. Nibaze ko ari experience yatoye kuri Monchiro, araziga, amaze kuziga zamuzaniye umusaruro muri Nkurunziza Cup. Nibaze ko hari byo byinshi yize kuri Monchiro bituma mw'iki gihe tubona ko Flambeau'Centre itarikira hezagurika mu izi nkino canke ko yavuye tutabona igihengeri ciyo cy'umumenyereza yahora yimenyereza, tubona ko nubundi menga naho yagiye, menga ni wa undi nyene ariko yimenyereza. Kubwo rero Dodi yize ibintu byinshi kuri Monchiro, no mpamvu ariko arerekana muri Flambeau'Centre ko ari n'umumenyereza nawe yoshobora ku kibanza ciwe mu gihe atogaruka mu kuba nk'umumenyereza wa Flambeau'Centre. Turacari kuri Nkurunziza Cup, cari kimwe ca kabiri gishiri ca nyuma demi finale, urukino rumwe mwavyumvise yuko Flambeau'Centre yasezereye Rukinzo ibitsindo 3-1. Hari kurundi rukino rutari goroshe nkuko bisanzwe bitigera byoroha hagati yabo, ni Vital'o Aigle Noir. Ngira ngo twari twabigarutse kubuheruka yuko Vital'o yasezerewe na Aigle Noir mu gikombe citira umukuru w'igihugu. Mu rukino rwa mbere Makamba bari bagize kimwe ku kindi, Vital'o yakinye iminota myinshi dakwiye kubera ikarata itukura, ariko mu rukino rwa kabiri Vital'o bakwiye bakinira hitwi wabo mu Kayanza, Aigle Noir ja kubatsinda 1-0. Gwara rukino gwari gwitagangishika mbere, benshi bavuga bati esiyo bahurira muri finale, ariko bahuriye muri demi finale, hose ni phase nziza. Umugwi Vital'o noneho wavyifashemo neza, uragombora igitsindo ca Aigle Noir yabatsinze kare, mugano ubundi bakinira ku gihengeri cy'umukinyi kuko basubiye kuronka ikarata itukura, kandi y'umukinyi akina inyuma witwa Parfait, ariko birangira ku matiro bit Vital'o basezereye Aigle Noir 4-3. Uru rukundo hagati ya Vital'o na Aigle Noir rwo kutababazanya, twavuga ko ruvana nuko
na mwene Aigle Noir asanzwe yemerera yuko asanzwe amaraso yiwe ari ama Vital'o canke binavana nuko na Aigle Noir bagiye gukina na Vital'o babatuma bati muzira kaziri ntimutumara amazi muri sezo bahuye inshuro zitandatu bagabuye inshuro hafi zine batsinanye bose inshuro zibiri imwe Vital'o yatsinze mu gikombe cy'umukuru w'igihugu itsindirwa mu Kayanza nibaze ko arakaragayo nabo ko kwihora bakabasubiza mu ndumane ariko ivyo twabonye Vital'o n'ubundi yagira ibihengeri kenshi uravye n'ukino batangura imakamba kuri gikombe cy'umukuru w'igihugu uko babivuze barose karate nibo berekana ko bafite performance nziza rero kuri Vital'o je ndibuka ko Paris yavuze ati press conference yatanze mu gihe bafise ati iseze ukuntu bazitwara mwaka wese twarondera ibibanza bine twarabironse uyu mwaka turondera gutwara ibikombe namba ari sezo bimirije gutwara nk'ibikombe ashobora kuvyerekana uyu mwaka mugare two birabira hari no two birabira no kuri Aigle Noir. Aigle Noir ni mugwi uzoserukira Uburundi muri Confederation Cup cyangwa muri Confederation tukabona ukuntu yitwaye muri Nkurunziza Cup tukabona ko menga umugwi wa Aigle Noir nawe ni kwa tuwesha nubwo bavuga ngo bafise abakinyi bari mu myaka mitoya ni sinzi ko bazogera mu mashampiyona wabonye mu papa canke umuvyeyi wa Aigle Noir avuga ati twabonye ko bakiri bato kandi bakinye neza ati mbere turabona ko muri sezo bazobatangaza mbere ngo agiye kubarongika ni Dar es Salaam bamare iyo iminsi mengo 10 hanyuma ngo baze muri Primus League baryana baze bakine Ligue Coupe de la Confédération bakomeye kubwa uti namajambo y'utsinzwe canke byukuri ivyo avuga bifise ishingiro mba badafise intumbero yo gutumara amaza muri Confederation bakaba bafise intumbero yo kubona ko abana babizigiye ushobora gusanga tubabona ko menga nurunganwe ruto rushobora kuja imbere tufate nk'imi bikomakomeye nka Zayanga canke za Al Ahly mugo kaza akabikora ariko ku bwacu tumenyeranye amahiganwa komakomeye nka mpuzamakungu kutwara y'abana tubona ko menga uri kubasuzugura ihiganwa ryo muhira mugabo intumbero yabo ni cifuzo cyawo nambara cyo bagomba gushika ko ntawoje inyuma yabo ngo abatere umutwe cyangwa abatere amabuye nibo babizi ariko ukuntu twabonye muri rigano ukuntu bitwaye nka Aigle Noir twabonye ko menga bitwaye nkumenga si higanwa ryo batunganije nk'ubuserukirizi bw'ihiganwa twibaze mugabo hari kico bazokosora nambara abakinyi bazokongera ngo bazobongeramo tukabimenya cyangwa gasanga abanye twabonye nibo bazogenda kwigura mu gihe bazobamenyeranye mu minsi myinshi bashobora kubikora canke ntibabikore mugabo ugasanga ariko batunganya squad yabo mu myaka izo ziri mirwa zosanga ari squad zijyana cyane kuri bwo rero twizere ko Aigle Noir itazotumara amaza ngo igiye gutembera izoza ikina neza tukavuga ati kame baragize na stage bavuye muri groupe stage barageze mu huitième finale canke n'ahandi hakomakomeye ariko twizere ko ari cigwa bakuye muri Nkurunziza Cup kandi squad yabo nk'umumenyereza wabo Albert azomengina azoyitunganya ahamagatanga umusaruro neza mu mashampiyona yose agiye kuba mu isezo bakina nk'umugwi wa Aigle Noir. Tutaraje makamba kuri finale tugaruke kuri Vital'o nayo Vital'o mwizero yo biwutanga ko mu mwaka uza nkuko Paris yabivuze bashobora gukora vyiza na cyane cyane ko tubona bamwe mu bakinyi bariko barakinira atari kuvuga ngo baramaze kugugwa canke nabafisi ibirenge bibiri byose muri Vital'o kambere tugiye no kuri Aigle Noir twabonye harimo umukinyi bamaze kubabwira batona wacu ni mu mukinishe Nkurunziza Cup muce mudusubiza mbere umenga ari no mu rutonde rwabo bakinyi bazokinira Tigre Noir no kuvuga ni nyegu ya Fondation Pax Burundi ariyo itwara na Aigle Noir. Vital'o kuri abo bakinyi bariko barayifasha harimo abatarasinya n'amasezerano yo iradu umwizero canke ni bya bindi byayo byo kwa migenda ikagarukira mu nzira.